Reka tuganire ku kindi gice kigize ubuzima bw'umuntu n'imigenderanire. Okay. Mbega Alvera yoba afise umukunzi? Ndi umukobwa kandi nzokubaka. Burya rero abakobwa guhora tuzi imbere y'amakamera tuvuga ngo dufise abakunzi, ugaca usanga umaze umwaka umwe, imyaka ibiri nta kintu arabwira abantu, biba bikomeye. Abo numva iciza ariko nozuza umunsi umwe nkabwira abantu ati buriya simfise umukunzi, ahubwo mfise mariage mushobora kunterera. Ego. Urumva rero ubu twofata yuko mu buzima bwawe kumbure umukunzi yoba hari, mugabo uzotubwira igihe cha mariage kigeze. Ico ni ikintu kimwe mu bintu ntakunda kuvuga ko cyane. Ego. Tukiri ngaho nyene mu bijanye n'urukundo hagati y'imisore n'inkumi, kuri wewe wibaza yuko umusore mwiza ageze kubaka nibihe bintu bikwiye kuranga ubuzima bwiwe? Byaracanganye muri kino gihe ku buryo na bya bintu bahora batubwira turaba navyo byaragiye biracangana. Biragoye kumenya ngo umuntu muzima ninde, kuko n'abatwaranye bose igihe batwaranye ari bazima, ariko ugiye kwaza ati none umugabo wawe mukibana we ntabona ari umuntu muzima, cyangwa umugore wawe mukibana ntabona ari umuntu none byafiriye, ugasanga umuntu nawe ntazi ahantu byafiriye. Kuri jewe umuntu muzima ni umuntu umutima wanje wahisemo, ntitaye ku ntege nke ziwe, kubera ko twese turi abantu, buri muntu wese afise ahantu byankira, ahubwo nitaye ku kuba ngo uko ameze n'intege nke ziwe jewe nzoshobora kubyihanganira. Uku kuntu ameze, uku kuntu ashobora kuba ari umugabo ameze uko afise ikibazo runaka, cyangwa mu buzima busanzwe abana n'abantu, kuri jewe ndumva ataco bintwaye. Kwitwa umugore wiwe ameze uko nzoshobora kubyihanganira. Hama maze kubibona ivyo bintu nkumva ko nshobora kuvyakira, ikindi nkumva ko ndamukunda ku buryo n'ibindi byose azompereza mu nyuma nzokomeza kuba umugore wiwe, atari uko bitazoba bimbangamiye, kandi atari uko atarundi ruhande ashobora kuba ari mwiza, ahubwo ari uko mvuga ngo n'igihe azohinduka jewe ndi umukobwa afise amafi kandi nizerera mu Mana, nzogenda afukame mbwira Imana ibibazo byanje, Imana izonyubakira. Jewe sinizerera mu kuba nzoba nagiye kuraba umusore arara mu masengesho iminsi itatu, cyangwa mu kuba naravye umuhungu yigisha muri eglise, uko dufise n'abapasiteri bagize ama divorce. Sinizerera mu kuba nzoba nagiye gukubita amakarikire menshi cyane, nta mwana w'umuntu wo kwiga ngo heza. Ariko hari ibintu bimwe bimwe ushobora kuraba aho ugeze amaso ukabiraba ukavuga aho ugeze amaso Mana narazi ndi umwana wawe ndahisemo, ariko niba ubona hano hantu hatambiriye mfasha hano hantu ndahafi. Nta formule y'urugo rwiza ubaho, nta na formule y'umukobwa mwiza cyangwa umusore mwiza ashobora kubaka jewe ndabona. Nico nizera.